Yesu ashimwe cane. Ndi umukozi w'Imana, nshimiye Imana Leonie, ndi umupasitori. Rero uyu munsi naho turavugana kw'ijambo rivuga yuko Imana yacu ari Imana ipfuha. Wari ubizi ariko tugomba kuvyigako gatoya. Uravye mu gitabo c'Imana mu Isezerano rya kera kuvayo 20 umurongo wa 5 ni mu mabwirizwa 10 muga tubanze gusoma uwo murongo umwe kuko hari intumbero yacu. Ngo ntuzuvyikubita imbere ntuzubisabe kuko je horaho Imana yawe ndi Imana ipfuha. Mpora abana ibigabitanyo vya base nkageza ku rungano rugira 3 no ku rugira 4 rw'abanyanka. Ubandanije gatoyi nkagirira ikigongo abankunda bakitondera ivyagezwe vyanje nkagezwa ku rungano rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. Ngo ndi Imana ipfuha. Imana iradukunda itwikundiriza mugabo ipfuha. Iryo jambo gupfuha abazi Kirundi turaryumva. Uravye Nkana na Penina, hariho rero Penina adatahura Ana, aho harimwo ikintu citwa ipfuhe. Icaha kije imbere y'Imana, icaha kikaza, Imana ikibibona nabi cane. Mbere Imana icaha icita ukugarariza, umugararizo. Umugararizo rero uje Imana irababara kandi ntiheranwa. Oya, umuntu agikora akizi icaha yuko Imana idaheranwa kugeza umunsi umuntu azocunya agaca bugufi akacihana. Hanyuma kandi Imana igukunda iragomba yuko ubwo bucuti bukagumaho uguma uyigira iya mbere ntuyigira iya kabiri, uguma uyigira iya mbere, umuntu aguma yigira iya mbere muri vyose. Erega esheke haraho igihe iza esheke ako kajambo barakumva benshi. Iyo umaze kubona kw'ibirete y'umunyeshuri baca Mose umurongo utukura ku manota, baca umurongo utukura samahoro. Imirongo itukura ibaye myinshi urumva haraho haza ngo wewe uzogira repeshage canke ugasanga ntiwemerewe n'iyo repeshage. Ariko Imana nyene amahoro iravuga uti ndi Imana ipfuha. Kandi umuntu agumye mu caha iherezo ryiwe nta rest in peace bizobaho. Oya, nico gituma umuntu acumva ijwi ry'Imana ngo ndi Imana ipfuha afata ingingo. Aha rero ko tugihema turahiriwe, ko tugihema tukumva ubutumwa bwiza ko Imana cyane Imana ipfuha turahiriwe. Uyu munsi n'umunsi wo guhitamwo. Erega harashobora kuza ingorane, umuntu ugasanga umenga kubera ibibazo afise mw'isi kubera ibi na biri ukamenga ijambo ry'Imana ntiyo riha agaciro neza. Jewe ndakunda Imana na bugingo n'ubu. Ivyo yankoreye mwaravyumvise bamwe abo twari kumwe ni vyinshi cyane. Ariko haragera igihe Satani ukamenga agomba kugushira ku munzani. Harageze igihe narababwiye yuko Imana yampaye abana atari bake, hageze kubasohora ndi umwigisha, naho nakukurutse ndi umwigisha. Hanyuma rero umushahara wa mwarimu ntitwawugaya niwe Imana yagomvye, ariko nari mfise ibibazo bikomeye kuvuga ngo uburyo bwo gukoresha. Haraza rero dote y'umwana mukuru, birantamya birangora kuko narinda kuva ruguru nkorera urubanza Bujumbura, kandi harimo bitanyoroheye. 1995 mu gihugu cy'u Burundi hari hagoye cyane. Hamara ubwo Imana yampaye ngaha abana ntigenda rero musume ivyo tuzomanukana. Bakaza barira bati bayatwivye yose. Ntakira ututundi nsigaranye mugende gusuma ku rundi ruhande. Bagarutse barira ngo bayatwivye yose.
ngongere ndaharura nsanga ni ca 10 n'amanigisha ca 10 ntatanze. Aho rero nafukamye ndasenga nti Imana rero ko burya ari butoyi ntashobora kuronka ibikwiriye byo kuja Bujumbura na burya turi mu bigoye, ntingirira ikigongo Mana ku ca 10 nzobandanya mugabo iki gihe urabona Mana ko bidakunda. Oya Imana ntiyavyitabiriye ivyo. Oya ngo vyo kukubwira iki biguma canke vyoroha Imana ipfuha. Ndishobora kwemera ko umuntu akora icaha ngo yitwaje ibi na biriya ibimugoye ibi na biriya. Oya erega ndababwire nagize amahoro nsubije ica 10 ca dote y'umwigeme, kandi ico canti cangarutse mbere ndose yindi dote ubwo nyene yacimviramwe n'ingogana n'ingoga ica 10 yindi dote gutyo nyene yindi dote gutyo nyene abigeme bane yindi dote gutyo nyene yacibanza ko ica 10 kivamwo sinzi uko kubigenza. Ariko nkubwira ko ari Imana ipfuha idaheranwa. Nasuya kugira amahoro ndishe ico ca 10 ndagucira agace gatoyi ndakubwira yuko Imana idaheranwa ndi Imana ipfuha. Mbega Imana ipfuhira iki? Kutayumvira kose. Imana ipfuhira icaha cose. Hari no kwiremesha rimwe na rimwe gwiki umenga. Oya icaha ni icaha. Tugira rero tuja kwijambo ry'Imana rero ngaho nyene muri Kuvayo igice ca 20. Kuvayo hanyuma turasoma mu bubangutsi imirongo ni 12. Iki gihe nk'iki tugezeko kigirana n'ico gihe nyene Abisirayeli nabo nyene babwirwa ibi bintu, babwirwa ya mategeko. Igihe mperuka ngaha muri studio twaravuganye neza amabwirizwa amategeko y'Imana, ibwirizwa rikuru irya riryo. Ariko ibi navyo nayandi mabwirizwa nyene Imana kuri uwo musozi yatanze ku musozi Sinayi. Imana irisidukira ntiyatuma Mose irisidukira. Hanyuma rero twaca turaba n'inyifato y'Abisirayeli. Imana imaze kuvuga iti ndi Imana ipfuha ku murongo wa 5 hariho ibindi yari yavuze. Dutangure dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ivyagezwe 10 umurongo wa mbere. Imana ivuga ya majambo yose iti nduhoraho Imana yawe yagukuye muri ca gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Amabwiriza aratanguye. Ntukagire izindi mana mbangekanye. Ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzuvyikubita imbere, ntuzubisabe, kuko Jehoraho Imana yawe ndi Imana ipfuha. Ndi Imana ipfuha. Mpora abana ibiga bitanyo vyabase nkageza ku runganiro rugira 3 no ku rugira 4 rw'abanyanka. Nkagirira ikigongo bankunda bakitondera ivyagozwe vyanje, nkageza ku runganiro rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitse 1000. Indwi, ntugapfe kuvuga izina ryanje Jehoraho Imana yawe kuvy'ubusabusa, kuko warivuga kuvy'ubusabusa Jehoraho ntobura kubimuhora. Murongo wa 8, wibuke kuziririza umunsi w'isabato 9. Mu minsi 6 uzukore aba ariyo ukoreramwo ibikorwa vyawe vyose. Ariko umunsi ugira 7 niwo sabato yanje Jehoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wowe ubwawe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe canke umugurano wawe canke umuguranokazi wawe canke inka zawe canke inyabukira abi wawe. Kuko iminsi 6 ariyo jewe Uhoraho nari mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri vyo vyose, nkaruhuka ku munsi ugira 7. Nico catumye jewe Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. 12, wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu Jehoraho Imana yawe nzoguha. 13, ntukice. 14, ntugasambane. 15, ntukibe. 16, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. 17, ntukifuza inzu ya mugenzawe, ntukifuza umugore wa mugenzawe canke umugurano wawe canke umuguranokazi wawe canke inka yiwe
canke indogoba yiwe canke ikintu na kimwe ca mugenzi wawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uravye ibikurikira urashobora kuvyisomera nawe nyene muri Bibiliya, ingene inyifato y'abantu uko bifashe kuri umusozi Sinayi. Ngo ndi Imana ipfuha, ni Imana yaremye ijuru n'isi, yisidukiye kuri uwo musozi, kandi ntivyari bisanzwe. Uriko uraraba ayo majambo akurikira, uwo kuri uwo musozi harapfundutse umwotsi, abantu baratinya baratetemera, haraba imiravyo, imituragaro, isi ihinda agashitsi. Vyari ibintu bikomeye. Imana iriko ivuga aya majambo. Ariko igihe tugezemwo haraho umenga n'ibijajuro, haraho umenga n'ibijajuro. Imana ivuze iti ntihagire izindi mana umbangikanya, ntihagire na kimwe umbangikanya. Birambabaza ari abantu bari mu madini, birababaje ugasanga si ukubangikanya gusa, bamwe mbere baravyambaye ivyo babangikanya Imana, mbere baranavyambaye. Canke mw'ijoro ugasanga aya majambo menga yibagiwe, noca aha noronka ubutunzi, noca hariya kwa ntuzeye na ntuzeye, kumbure vyongendera neza. Umuntu akibagira ko ari Imana ipfuha yabivuze kandi itazoheranwa. Ngo ntugapfe kuvuga izina ryanje Jehoraho Imana yawe kuvy'ubusabusa. Abantu kamenga baravyibagiye. Naha ndiko ndavuga kuri radio Voix d'Espoir, mpora numva kumbere na bamwe bashikiriza ivyo bashikiriza, haraho hajamwo nk'udukino canke andi majambo, ugasanga umenge iki kintu caribagiwe. Ngo ntugapfe kuvuga izina ryanje kuvy'ubusabusa. Hariya mu biganiro iri kuganira n'abandi bantu, Imana irumviriza kandi iraraba. Tuvuga izina ry'Uhoraho, turiko turayisenga, turiko turayishingira intahe, turiko turayisaba, turapfukamye duciye bugufi. Ariko turiko turatwenga mu bijandijandi, ukaza wumva umuntu Mana we, ewe Yesu we, Mana yanje mu bitwengo. Abantu rero ntibiyumvire kuri iri jambo yuko hariho Imana ipfuhira ivyo bintu. Gupfa kuvuga ijambo ry'Imana, gupfa kuvuga Imana mu kanwa, kuvy'ubusabusa kandi. N'umutegetsi kumbura ategeka igihugu akumvise uriko uramuvuga kuvy'ubusabusa, hoho nibo bitevya, ivyo gukora vyoba bihari. Ariko Imana yo mw'ijuru n'isi iteye ubwoba. Ntawe ndumva aseruka nk'Imana. Imana yaserutse mu mituragaro, umusozi ugafunduka umwotsi, isi igatigita. Nta muntu yaremwe araseruka mu bantu gutyo. Umuntu baramuterera agatonga ati gusa kuko n'umutegetsi, canke bakagira ibindi ari abajeje umutekano kugira ngo berekane ko ubutegetsi bushitse, ariko ntawe useruka nk'Imana ariho. Je naragaciye kakanya gatoyi bariko baransezera, bavuga mu yangi ya kabiri, bariko baransezera n'abandi bapastori twakukurukanye, tuza dusanga badutereye ibitongati. Narumiwe ndatwenga, ndi Yesu ugira neza. Ndagaciye kaka gatoyi bantereye bateye ibitongati. Urashima Imana. Ariko Imana ijeyo ntiza nk'abantu. Twumvise isi iratigita, umwotsi kuri wa musozi Sinayi, imiravyo, imituragaro, ivuga aya majambo. Ariko ubu iki gihe abantu barashobora kubigwiza n'ubusa. Imana yavuze ngo ntukice, uko wica kose Imana ni Imana ipfuha. Wubahe so na nyoko, wubahe so na nyoko. Iri bwirizwa benshi kumbure bararyumva, wubahe so na nyoko, hajya mu mibano muhira. Ariko hariho abandi bangana n'abavyeyi bawe, bameze nk'abavyeyi bawe, haba mu gihugu
mu gihugu n'ukubaha nyine ubutegetsi kuko bushyirwaho n'Imana. Mu ishengero hariho abategetsi ubaha, n'Imana yabaduhaye ubaha. Hariho abangana na papa wawe na mama wawe hajya mu ibisi ubaha. Hariho abangana n'abavyeyi bajya mu isoko ubaha. Abantu barumviye icigwa. Iyo ndiko ndaraba ingene abantu bamwe usanga bifatanya mu ibisi bati raburya muvyeyi, raburya mutamakazi, raburya mutama, raba kijya kimuga. Mpora ntwengera Yesu nti Mana warakoze iki cigwa kiramaze kumvikana. Hariho abantu rero bazi kubaha nukutera imbere nukwisununira mu kubaha. Imana yavuze ngo ntugasambane, ntugerageze. Ntiwitwaze ngo ndugwaruka ndi umunyagwaruka. Oya. Uyu mubiri Imana yavuze ngo ntimushushanywe n'abantu kino imibiri ngo muyitange ku Mana. Nico gituma tagwitwaza umuntu afise ko kugendera mu buhumbu. Ca dushirako hariho abantu baharika. Mu cigwa natanze hano narabese ko dukwiye gusoma isezerano rya kera na rishasha. Mu isezerano rishasha ati Yesu ati kuva umuntu wese azogira umugore umwe wenyene. Mu isezerano rishasha rero biriyo. Ko biriyo rero ntitubigwize n'ubusa. Ntoje bavuga ngo ndakijijwe wagize umugore agira kabiri. Ibintu vyo gucikiza vyo gucikira n'ubusambanyi. Haraho umenga bireze bakibagira ko Imana yavuze ngo ndi Imana ipfuha kuvuga iki nta mugisha uzobironkana nta mahoro uzobironkana. Ugihema shima Imana kandi ubisubiremo. Usubira mu ngoro y'Imana umuntu ashobora gusubira kwihana. Amaraso ya Yesu Kristo aracariho kugira ngo atwoze ico givyaha. Wewe wacikiwe nturarame ngo yaye nta kibazo kirahari kuko ni Imana ipfuha. Hama ngo ntitwagize ibinyoma abandi bantu. Ububeshi yamigane y'ikirundi gutabeshe ntasumira umwana. Iyo ni imigani ya Satani. Burya hari imigani itariyo. Ukubesha n'ukubesha Imana yaravyanse. Ko Imana yavyanse rero kandi kati ndi Imana ipfuha tubikorereko. Ngo ntukifuze. Je mpara niyumvira nti mbega umuntu yo kwifuza abandi kubera iki? Umuntu ejo ari buca ngenda. Umuntu ejo ari buca nseruka imbere yandemye nisigure hazoba imanza. Ahazosiga vyose nubundi ko ndabivuga. Hariho abariko hamwe nari ngaha naraberetse rest in peace. Benshi bariko barabikwa, benshi cyane bariko barabikwa. Ntibagaruka kuraba n'abari gorofa n'abari umuduga ntibagaruka kuraba na kimwe. None umuntu yo kwifuza ivy'abandi kubera iki? Hezagira uwaronse, muhezagire. Niyo abayirose twinshi azohugabaniriza ushikirwe. Hezagira nta vy'ishari nta vy'inzigo ntibikenewe. Nta gwanko gubusa ngo nakaye ibi nibi oya. Kuvuga ngo kw'Imana avuze iti mukunde uhoraho mumukundishe mukunde na mugenzi wanyu. Umutunzi niyatunga cyane tuzoshikirwa natwe. Icacu misizogenda mu ngoro y'Imana. Ingoro y'Imana ironke kamitende. Amakori azotangwa igihugu kironke kamitende. Kuvuga ngo ko ari Imana ipfuha yabitegetse natwe tubikorere korera. Tuvuze byagezwe 10 ariko amadeclare wani menshi nuko ndagaze mu gifaransa mungabo wongera benshi baravyumvise. Amategeko ni menshi. Kirinza candikwa muri Bibiliya Imana avuga iti ndi Imana ipfuha ntuzogerageza ivyo bintu. Reka mu bubangutsi dusome ducacanya aha hantu Abakuki 2 nagiraje kuronka ibintu vyodufasha kugira ngo turabe yuko kino gihe nk'iki nyene hazi kanguro mitima myinshi. Dufashanye n'abandi bamaze igihe bakora kandi si jewe gusa. Abakuki 2 umurongo ni wa 15.
uwavugijwe n'Imana Habakuki. Ego uwo murongo nakunze kuwigisha ko narawubonye ntimana urakoze kuwunyereka, kuko birashika abantu mu gusoma Bibiliya ugasanga harimwo kumure ukureburura, ariko dukwiye gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana kandi tukarironkera umwanya tukawuronka nyene gose. Habakuki 2 umurongo ni wa 15 wonyene. Habakuki 2 umurongo ni wa 15. Imana rero kwivuga iti ndemana ipfuha, hariho ibyaha umuntu atita ivyaha kandi ari ivyaha. Habakuki 2:15 uwo mukozi w'Imana ati avugishijwe ati azobona ibara uha mugenzi w'ibinyobwa, nawe wumwongera ko ibituriranije ukamuboreza kugira ngo wirabure ubwambure bwiwe. Urashobora kubandanya ico gice, azobona ibara utanga ibiboreza biragisibije. Mbere umuntu abikoresha yibaza yuko ari umunezero udasanzwe. Narababwiye ko na jewe nari hari Imana inkuburayo. Rero umuntu ari mu biboreza novuga ntacanganikirwa, kandi umuntu agendera mu biboreza uraraba n'ubutunzi bw'umuryango barashobora kononekara. Ivyo tunze kumbura umuryango wiwe birashobora kononekarira hariya nyene. Nico gituma Imana yabivugishije ikagabisha abantu ngo azobona ibara n'uwubitanga azobona ibara. Ngo ndi Imana ipfuha niko jambo twahagazeko, ko ari Imana ipfuha. Reka tugerageze muco twumvise coco tumenye tuti turi imbere y'Imana mu guca imanza izoraba ijambo ryayo, yuko twarikurikije, yuko tutarisuzuguye. Ego reka dusoma hanyene muri Ezekiyeli, turi mu bavugishijwe n'Imana, barabivugishijwe n'ivyo nyene, ari Imana yategetse ko ari Imana ipfuha iti bivugiye n'ivyo nyene. Nanje Imana ribivuga kuko nabibohotsemwo. Umuntu abohotse agomba ko nabandi babohoka. Ezekiyeli 8:17 havuga ngo iki? Maze arambaza ati mbega ivyo urabibonye ga mwana w'umuntu? Mbega ab'inzu ya Yuda kibabere kibangutse gukora ivyo bizira bakorera hano hantu? Kuko igihugu bacuje umuryano bakongeranya kwihindagura ngo bandatse, mbere bagashira udushami ku mazuru yabo. Nico gituma nanje nzobakora ivy'uburake, ijisho ryanje ntirizogira ico riziguriza, kandi nta n'akagongwe nzogira, naho bazontakambira mu matwi bashize amajwi hejuru sinzobumviriza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aya majambo ubwo ntadutera ubwoba ngo ab'inzu ya Yuda kibabere ikibangutse gukora ivyo bizira bakorera hano hantu? Mbega nta bizira biriko birakorerwa mu ishengero ry'Imana mu gihugu canke hirya no hino? Ngo igihugu bacujije umuryano. Nta muryano uri harya mu ngo, uri harya mu kibano, nta muryano uri mu gihugu. Umuryano ngo ndi Imana ipfuha, ngo hagarike ivyo bintu vy'umuryano, mubihagarike. Ikindi kandi Imana irashima yuko tuguma uko Imana yaturemye, tukaguma uko nyene. Ngo hariho abantu aho nyene ngo bakora ivyo bizira, ngo mbere ngo bagashira udushami ku mazuru yabo, ngo bongeranya kwihindagura. Isaha igeze je mpora ngira ubwoba, mpora numva ko hariho n'abantu ngo bihindura ibitsina, nkavyumva bikambabaza. Ntubwira ijambo bararyumvise neza, ngira ijambo bararyumvise yuko Imana yavyanse, n'Imana ipfuhe yabivuze. Igihugu bariko babishiramwo umuryano kandi barihindagura kugira ngo baratse Imana. Ngo uyu muntu ariko arihindagura uko Imana itamuremye, ngo ariko arayiratsa. Imana yaturemye neza, turi beza. Umuntu yamwe mu shusho ry'Imana, n'umuntu ni mwiza cyane. Yarimwe mu shusho ry'Imana, umuntu ni mwiza gose. Imana rero yaturemye turabirabure, abandi barimo ari abazungu, abandi abadimudimu canke abandi, turi beza gusa.
kandi nitwamara kwinjira mu nzu y'icumba kimwe byose bizocika ivu gusa. Nico gituma Imana kuyihindurira biyibabaza. Iti ndi Imana ipfuha, niko jambo twahagazeko. Ndi Imana ipfuha. Ibyo byose Imana irabipfuhira. Ngo mbere bazotaka sindavyumvirize kubera iyo nyifato. Kubera iyo nyifato ngo bazontakambira sindavyumve. Sindavyumve na gatoya. Umuntu ashaka gupfukama agasenga agashira ijwi hejuru, mugabo hariya hirya hariho umuryango. Hariya hirya hariho kwihindagura. None rero Imana idufashe kubwa kino cigwa. Ndi Imana ipfuha, tugitware mu mitima yacu. Twigisha abandi vy'agakiza ingene gashobora kumera. Hanyuma ko ari Imana ipfuha igomba iki muri kino gihe? Iragomba yuko tuzova mu mubiri tumaze guhinduka, hakaza impinduka. Umuntu yahora akora ibibi, yahora akora biri Imana yanka, n'igihe cyo guhindura. Je nkiri mutoyi cyane, hari ikintu cyahora kintera ubwoba ndiko ndakiraba. Murumva ko hari muri 50 abantu bamwe bari bacuba kutuzu dutoyi, ubwatsi bukava hasi, inzu igahera n'ubwatsi gusa. Inzu ubwatsi kuva hasi gushika hejuru hose ubwatsi. Imyango nta mbaho zari zihari, bakaraba ingene bashobora kugira uduti baboha gutya. Hamari camba bazana vuze ngomba kuvuga, wazubana hariya hirya kakazu karahiye rimwe na rimwe karaheze. Mugabo iciza c'Imana abantu ntibahirayo. Urumva bafa bafyukira kuko byari ivyatsi, bafa bafyukira biruka aho akazu gasha. Ndiko mvuga iki rero? Izo nzu urumva ko zitari nk'inzu tuvugi, ntizari nk'inzu zubatse. Munyuma niho haza amabanda kuvuga ngo hoho baragira ivyondo bakabarata hejuru bagasakara. Ubuhinga bugenda burisununura kugeza aho bashika rero ku matafari. Uhore murabona nyene bakinzu zikomakomeye. Umuntu mbere ari muri iyo nzu, mu nzu ya kino gihe, inzu zo murusha kuramba, kuko urashobora kubaka inzu ukazomara imyaka nk'iyo mfise 75 gihagaze, n'uwundi azoyijamo akazoyisiga gihagaze inzu. Ariko ico gihe iyo nzu ya mbere bayita inzu y'ikirundi, murumva yashakanya gato imyaka 15 iraheze. Ngomvye kuvuga iki? Ngomvye kuvuga yuko umuntu asama yasanga yubatse ukutariko, akuba kuko Imana idashaka, akuba kubwo ngo bw'uko Imana itagomba. N'igihe rero cyo kumenya none ubwo Imana iri kiranda bakoko, ubwo ndafise agakiza neza. Navuze bikeyi mugabo hariho nibindi wamawumva. Ubwo ndakijijwe neza. Yamana ipfuha, ubwo ntizohava indakira. Yamana yarakari yamwitangurira igice ca 6 ikicuza ico yaremeye umuntu gushika higabanya imyaka ikamuha imyaka 102. Kuri Nowa rero yose ya none irarandukira hera, ariko ubu turi ku ntebe y'imbabazi. Turufise Yesu Kristo ari ku ntebe y'imbabazi. Dufise umwanya wo guhitamwo neza. Dufise umwanya wo kurondera kubaka neza. Inzu yacu yo mu mpemu ikubakwa neza. Imana ishimwe cyane. Umuntu yaba yaraza ati uyu munsi ko Imana yanyongeye guhema, ejo si umunsi wanje, sindabizi vyejo. Yari guhitamwo neza ati inga nubake neza, nsabe Yesu Kristo kunyubaka neza, kuko ni yubaka bikaguma. Sinje gusa kumusaba gusa imigisha, kumusaba gusa kumere gukuna kuriya. Ubuzini ni yabumpa ejo buzohagarara, impwemu nizahagarara, ninaronka kumbure uburyo bunaka bwo kubaho. Ivyo nzo bibamwo imyaka itazoshika n'200. Umuntu yakwiye gusaba Imana kugira ngo iyamana ipfuha imwubakire neza mu mutima, kugira ngo igihe nicashika cyo kuva muri no mubiri
batwandikire ko bati rest in peace, bimeze neza koko, kandi Imana izotunezereza kandi izotwakira mu bwami bwayo. Tugomba rero kurangiza iki cigwa cuno munsi dusoma aya majambo intumwa Matayo yatwandikiye mu gice c'indwi. Dusome ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo igice c'indwi. Imana iravuga iti ndi Imana ipfuha, uwunyumvira azogira amahoro, uwunyumvira arahiriwe azogira iherezo ryiza. Uwuriko arafasha abandi kuza kuri jewe azogira iherezo ryiza. Uwuriko arafasha abandi kumvira icagezwe, kumvira ubutumwa bwiza azogira iherezo ryiza. Aha mw'isi turazi yuko umunsi uri izina Imana yacivuze iti uyu munsi rero wewe ingwino ndagukeneye, yatwitaba kandi izohamagara abayikorera, izotunezereza, izotwicarika, izotugirira neza. Ego dusome y'amajambo y'Imana muri Matayo ni igice c'indwi, niko twavuganye umurongo wa 24. Matayo igice c'indwi umurongo wa 24. Ngo kumva no gukora. Uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Giseganyirago nk'ukuri ratwaza igihuta kirahuhuta bisubira kuri nyanzu, ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Ariko wumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Giseganyiragwa inkukuri ratwaza igihuta kirahuhuta bisubira kuri nyanzu, irasenyuka kuko isenyeranya ryayo riba irikomeye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Rero aya majambo turayahereje ko tuvuganye ko ari Imana ipfuha, irashaka ko umuntu yubaka neza mu mutima wiwe. Ivuze iti ndi Imana ipfuha, ni Imana ipfuha. Uyu munsi Imana irashaka kutwambura ububi busigaye bwose, kuko ejo ntituhazi, umunsi w'ejo ntituzi ivyawe. Nico gituma tucumva aya no majambo dukwiye gusaba Imana kugira ngo Imana idufashe ko ari Imana ipfuha, tuje mu gitigiri tweho cyaba Imana ibona ikanezererwa. Imana tubona ikatunezererwa, tukitware ku bwami bwayo uko bikwiriye, ntaco tuzoyiborana. Bitari kizoduha ubugingo budashira. Imana ibampezagire cyane.